Duhejeje kugurura ihwaniro ry'abakorera mu gisata ca ba mukerarugendo kugira ngo ubwa mbere tubamenyeshe yuko igihugu c'Uburundi arico mu kwezi kw'icenda dufise igikorwa c'ihayanishwa mu gisata ca ba mukerarugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho ibihugu byose bigize Afrika y'ubuseruko tuzohurira hano mu gihugu cacu c'Uburundi kugira ngo ubwa mbere twerekane ihayanishwa ry'ibikorwa bibera mu gisata ca ba mukerarugendo, ubwa kabiri kugira ngo dushobore kwerekana ibihari byo guhayanisha muri ico gisata ku rwego rw'igihugu bwa mbere hamwe no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, kuko mwihangiro dufise nuko akarere ka Afrika y'ubuseruko twese tugiye hamwe twoza turerekana ibihayanisha ico gisata ca ba mukerarugendo, nkaho akarere ka Afrika y'ubuseruko ari urwinjiriro rumwe uhashitse ashobora kuronka byinshi byo kuratirwa, kandi hari naho n'ibibanza by'iratiro byinshi byo guhayanishwa. Muri ino nama rero imvo nyamukuru yatumye dutumira ko abegwa n'ico gisata ca ba mukerarugendo nuko bwa mbere twifuza yuko bitegura kugira ngo bashobore guhayanisha ibikorwa byabo basanze barangura muri ico gisata ca ba mukerarugendo. Ubwa kabiri ni ukubasaba yuko twoja hamwe kugira ngo Uburundi dushobore kugira ico twungutse muri ico gikorwa kizoba, kuko nakunguko kanini ni naco gituma twakoranije abamahoteli tugakoranya abagwizatunga batandukanye bakorera mu byo gutwara abantu n'ibintu, turakoranya abagwizatunga bakorera mu bindi bisata ba mukerarugendo bashobora gukenera, byaba igisata cyo kumenyesha amakuru, haba ico guhanahana amakuru, kuko ivyo byose novuga nti ba mukerarugendo ashitse mu gihugu abakeneye ibintu byinshi bituma ubuzima bwiwe bushobora kugenda neza.